turabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Madame Germaine. Mwagiye murambaza igihe cyose, cyane cyane ngaha kuri Facebook. Reka mbanze ndabashimire nubwo nagiye ndaboneka rimwe gake. Hariho abantu mwagumanye nanje mukaguma munyereka ko muhari, burya nariko ndagwana intambara. Nari mu bintu byinshi ariko nkavuga nti aba bantu nubwo nobandi mu bintu byinshi gute ntegerezwa kubana nabo. Narateba rero nashaka ndabasabe support, mukiriko muraraba ino video mugende kuri YouTube, mukubitire kuri YouTube yanje, ndasigaho link kuko ubu ndaje tuvugana ibintu byinshi. Nashaka ndababwire umuntu wese ariko arankurikirana akaba azi umuntu aba Canada, aba Belgique, aba USA, aba ahantu mu mahanga, amfashe agire partage kuko nje gushinga intahe zitandukanye z'ukungene nagiye ndabona ubuzima hano muri bino bihugu by'amahanga, kandi shaka gufasha abenshi b'abarundi, abenshi b'abanyarwanda, abenshi b'abanyamurenge, abenshi bumva runo rurimi, kuko nagumye mbaza Imana none nkoresha ururimi rwawe. Ati Germaine, bene wanyu barakeneye guhanurwa, barakeneye kumviriza intahe zawe zizobafasha, zizobakuraho bari, zizobafasha gutunganya ingo, zizobafasha gutera imbere, zizobafasha kubaka urudandaza, zizobafasha. Reka ndababwire ikintu kimwe. Nashitse ngaha muri kino gihugu mu 2016, hari mu kwezi kwa12 tariki 10 nurinde giteke 16 shika ngaha tariki 17. Muvyumve ko noba nashitse ngaha dufate mu 2017, ariko kubw'ubuntu bw'Imana mu 2020 twari tuguze inzu ya mbere. Abantu benshi baratangaye, ariko niba uzi umuntu aba mu mahanga murungikire ino video, yigire share, unamubwire nti cyo wirukira kuri YouTube kuko nje gutanga idoneto. Nese nga mu 2016 mu 12 mu 2018 cyantangura gukora nikorera utwanje. Mu 2020 tuje tugura inzu ya mbere, urudandazwa ruratera imbere, vyara abana babiri, ubu niyongeye kuwa gatatu. Nico ndaza kuca ndabasigurira kubera iki naza gake, kubera iki mutambonye kenshi muri uyo mwanya, muri iyo myaka 3 mutambonye, misi yose mutambonye nirukanga, nza mukambira ngo uri he, nza mukambira ngo turagukumbuye. Nakoze ibintu, nari mu bikorwa byinshi. Rero ikintu ca mbere nje kubabwira ati support yanyu kugira ngo dushikane ubutumwa kure. Sanzwe ndumuvuga butumwa, ibintu byose wokora utagira Yesu nta kintu na kimwe gikunda, kuko ni Yesu atanga umugisha, kuko ni Yesu aduhereza ubwenge bw'ukuri, ni Yesu aduhereza sagesse yo kubaka urugo. Umuntu adafise Yesu ntashobora kubaka urugo, kuko urugo rwubakwa na sagesse, rwubakwa n'ijambo, rwubakwa no kwihangana, rwubakwa n'ubwenge buva kuri ndiho. Amen. Ikintu rero basaba, kora kuri no link ubwo nyene uyirungikire abantu bose wowe uzi b'abagenzi bawe, nze kubabwira ndabashingira intahe ingene guhera kuko ngene nabaye mu Burundi ndi umwana w'umukobwa. Abantu benshi biyumvira ko ibintu byinshi, ariko nashaka ndababwira natanguye gukora niga mu mwaka w'10. Aho rero niho natanguye gukora bya bindi novuga ati ntegerezwa gukora kubera ubuzima buragoye, kuko aho niho nari nabuze umuvyeyi. Ariko nashaka ndababwire yuko n'igihe niga mu mashuri fise abavyeyi, fise papa afise amahera menshi, baramuzi, abamuzi bambonye, naratondana imbombo zambombo mabuye, nkagenda nkaza ndagurisha ku bagenzi. No kuvuga urudandazwa muri jewe wamyemwo kuva kera. Nzobabwira rero abakobwa, abamama, tuganire nukuri. Rungikira ino link ya YouTube yanje, umumama, umukobwa, umugabo uzi akore subscribe, hanyuma tuje mu kanovera k'ikiganiro cacu citwa ngo twiyubake maze duhanurane. Aho mubona iki kiganiro mugiye kuraba muzosanga catanguye nko mu 2019, mu 2020
niho Imana yamereje iryo zina ngo twiyubake maze duhanorane. Hanyuma rero umudamu umwe narigeze kuba mfise groupe ya WhatsApp aho nakunda gupartaja amasitisi yo guteka, ingene umuntu abagore bafata neza abagabo n'ibiki. Arambwira ngo turashaka gusubira kutugirira ya WhatsApp, ya groupe WhatsApp. Ndamubwira nti buriya ninagaruka nzogaruka mu kanovera ka twihangane muri Kristo. Aratwenga arahwera. Ego nitwiyubake rero maze duhanorane. Umuntu wese arakwiriye kwiyubaka kugira ngo aronke icyahereza abandi. Nshuti zanje, Imana yarakoze ibikomeye mu buzima bwanje. Rero ntarinze kubarandira, nashitse ngaha muri 2017 ndavyara abana, ndubaka business, turagura inzu ya mbere, ubu twaguze iya kabiri, turataha imuhira. Ibyo byose ni ibintu udashobora gushika ko byoroshe, ariko birasaba inshuti iguhanura, birasaba inshuti ikubwira ati nabigenjeje gutya, birasaba inshuti iguhereza les informations. Nimusharinge rero ino video, hanyuma tuje mu kanovera k'ikiganiro cacu kuri YouTube. Abakunzi banje rero kuri Facebook, ego shaka ndabisigureko. Je vous dois des explications kubera vous êtes ma famille. Ndashaka kuvuga ngo muri abana banje, ngunda kwingira umukecuru. Vous êtes ma famille. Nari mu bintu byinshi mu gihe natakaye, nari ku ishuri. Igihe nari ku ishuri nigiye, reka ndabivuge mu Congereza ko simbona ingene bivuga mu Gifaransa, nize icigwa citwa ngo medical office assistant. Muri ivyo bintu nize dukora iki en fait? Dukorana n'abadokteur bafise ama clinique yabo, bajya abantu bakira abagwayi, bajya abantu bahamagara abagwayi bakavuga ni allo murafise rendez-vous, mutegerezwa kuza amasaha canke, bajya abantu uhamagara bakakwitaba ushaka kugira rendez-vous, bajya abantu ushitse bakwakira bakagupima umutima, bakagupima ibiro, bakagupima uburebure, bakagupima umukoyo, abo rero ni twebwe. Ivyo nivyo nigiye muri kino gihugu ca Canada. Ndashima Imana cyane. Gwari urugamba, uvyumve ndakubwira ngo nivyo nigiye, ariko ya majoro, ya ma examen, ya ma devoir ntushobora kubivamo. Abari buraya bacu babibona. Aho ga rero nariga, twariko turubaka inzu yacu yo hasi, hanyuma candondera kandi kazi ka kabiri kuko nsanzwe mfise akambere nkora ivyanje, kubera ko dutegerezwa kubaka, dutegerezwa kurondera uburyo bwinshi. Naciye mvuga nti nta kundi nzokora ibyo muhira, nzogenda no gukora hanze, abana baba bandindiriye, iby'urugo biba bindindiriye, rya shure rirandindiriye. Muravyumva ntivyari vyoroshe, ariko mwibuke ko naza ndaza navuga ati yewe murakomeye, dutegerezwa kumera gutya mu buzima, ntidutwagwe n'ibi, tumenye yuko gukora aribyo bizodushikana ku iterambere twifuza, tumenye kugwanguruka. Naguma ngerageza kuza kubaganiriza muri ka gatima k'ubuntu, ka gatima kadutuma dushika kure. Kuko bene data, iyo ufise ivyo bintu vyose by'ubunebwe, byo kwankana, byo gupinzanya, ibintu bitameze neza muri wewe, nukuri uba ufise nk'ibisita mu buzima bwawe. Kubona ibyo utegerezwa wo gusa uguma ubona ibyo kugwana n'abandi. Rero narahabaye, ibindi navyo muri ico gihe nyene naratwaye inda ya mbere, naratwaye inda novuga yari ya gatatu ko nari abana babiri, irakura irashikana amezi 4, ngira ibibazo iravamwo. Donc iyo ni avortement, ntwara inda ya kabiri. Aha rero shaka ndahavuga, ariko tuzohanoganza mu biganiro byacu byo kuri YouTube. Nari mfise inda, imaze kumenya ati ndafise inda, ariko ntegetswa gukora, ntegetswa kwiruka. Hanyuma rero nce ndonka commande y'ivyapati 150, ndonse iyo commande ndayikora, ndiko ndayikora ngeze hagati inda ikiravamo. Nashaka rero tuvugane mu buzima, ni wiyumvira yuko umuntu uri kurabona asa neza, aba ahantu heza, afite umuduga mwiza, biko bisanzwe aba yarabikoreye kandi biba byaramuvunnye. Mu kanovera kacu
twiyubake maze duhanurane. Hanyuma rero nsubira kandi ntwara iyindi nda, nca rero ndibungenga mbyara umuhungu mwiza. Mugende murabe indirimbo nasohoye mfise inda, mfise inda, harya titre ivuga gute? Haya titre ivuga gute? Wewe ndiye nimetarajia zawadi yangu. Birashika tukavyibagira ibintu byinshi mu mutwe. Indirimbo yitwa Zawadi yangu, nayanditse kubwo umwana nari nibungenze wa gatatu, kubera nari naciye mu bibazo byinshi by'amavortement. Hanyuma rero ndavuga nti Imana niwe wabimaye, ni wewe watumye nibungenga. Narayishimye cyane kuko nari nakomeretse rwose. Buriya ikintu ca avortement tuzogisubiramwo mu kanovera ko mu biganiro byacu twiyubake maze duhanura. Ariko muri byose nuko Kristo aguma ari kumwe natwe, akaduhereza umunezero, akaduhereza kwihangana, akaduhereza kubyakira, akaduhereza kubandanya ubuzima mu kanovera kabwo. Amen. Reka ndabacishirize ko gatoya. Wewe ndiye nimetarajia zawadi kubwa toka kwake Bwana, ameyasikia maombi yangu, ameyatimiza. Nuko rero mugende mukore subscribe aho hejuru kuri iyo link please. Hama rero tuzogumana. Ubu ndaje tuganire, tuvugane byinshi, duhanurane, hanyuma abantu batera imbere, bubaka ama business, ingo zibemwo amahoro. Nta bitagoye, ariko kwihangana ni ibintu bya mbere bizokugeza kure. Hanyuma guharira birimwo kakanovera ko muri Yakobo, ngo biherekejwe n'igikorwa cabyo. Utabishaka guharira, wumva umutima wawe ufise igisikati, nukuri biranse, bivemwo. Ntuharire n'imihari, ntuharire ukaca ugenda muri bya bindi ngo sineka, ngo si ndakuvugisha, ngo ibyo ni ibintu by'abapagani bica byugara imigisha, bica byugara ibintu byose. Sha tuzoyaga byinshi byubaka, mu byumve ngo byubaka, kuko twarubakitse n'umuremyi, twarubakitse nandiho, twarubakitse. Amen. Mu buto bwacu twarubakitse, Imana yaratugiriye neza. Kandi murazi ko iri jwi narinda rimaranye imyaka, ejo bundi riraza rirambuza amahoro. Ndavuga ati Imana, jewe sije nzozana amahoro mu bantu, je sije nzokiza abantu, jewe nifitiye nanjye ivyanje byinshi. D'ailleurs nta n'ibyo kuvuga cyane, je nkikeneye. Imana irambwira ni utegerezwa. Hariyo ahantu ushika ukumva uri muri confort yiwawe, ukumva umenga abandi birabaraba. Siko twategerezwa kuba, abandi ntibaraba. Nimba Imana yaragushizemo ikintu ni kubw'abandi. Nta kintu na kimwe Imana iduha ku bwacu, byose tubangwa kubw'abandi. Rero yari Madame Germaine, tuzogumana ubu rero. Byose bikorwa n'Imana. Icivugo canje ni senga, hanga, kora. Mu Congereza nkunda kuvuga ngo pray, plan and work. So nibwo buzima, niho hahagaze ubuzima. Ubonye utanguriye ku kindi, udatanguriye ku gusenga, urabona niyo ubyutse nawe utofukama, mu mutwe wawe ntihazemwo Mana ndavyutse. Imana itangura umunsi wawe. Ibintu byose ukora shira Imana imbere, kuko niyo byose muri byose. Niyica inzira hatari inzira, niyo iduha byose. Ubwenge butagira Kristo hari aho bugarukira, ariko ubwenge burimo Kristo burapenetra, umva, burafonsa, bukazana namwo n'ubwiza buteye ubwoba, sagesse. Twubaha Imana, dukunda Imana,
dusenga Imana. Imana ibahezagire rero. Yari Madame Germaine, naho utaha. Bye.